Morning Burundi. Uburundi burakeye. Turabaha ikaze muri burakeye kuri wa gatatu aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu gihugu hagati Bujumbura ndetse no mu makungu. Amakuru tuyahere mu ntara ya Kayanza. Mu ntara ya Kayanza, sentare y'igihugu mu ntara ya Kayanza yaraciriye urubanza umugabo yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, aho uyu mugabo bivugwa yuko yarateramanye n'abantu hanyuma avuga nabi, aratukana, avuga nabi umukuru w'igihugu ndetse avuga nabi n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Uyu mugabo rero ngo aya makosa yakoze mu gihe yarateramanye n'abandi, hanyuma nabo abumva birababaje, ari nabo bahavuye baja kumurega, ari nabo bahavuye baja kurega uwo mugabo baja kuvuga ivyo yagiye atuka umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi wiwe. Uyu mugabo rero akaba yaciriwe gufungwa imyaka 5 ndetse yongera acibwa n'ihadabu y'ibihumbi 50. Abakoresha ingendeshwa bakoreshe abanwesha igitoro bakoresheje ingendeshwa abanwesha igitoro bakoresheje application ya Igitoro Pass barashima ingene byifashe muri kino gihe ku masitasiyo atandukanye aho bagenda kunwesha igitoro, aho bavuga yuko ubu imirongo yaragabanutse na cyane kubera ko biciye muri iyo application ya Igitoro Pass baba bazi aho igitoro kiri ndetse baba bazi n'igihe baza kunweshereza ko. Ikindi ngo nuko kubera iyo application hari ubusuma bwagabanutse na cyane aho wasanga abajye bakorera hajya kuri station hari gihe bagiye basaba abantu bamwe babahaye igiturire canke bakaraba ka mwana wa mama bakabacishirizamwo, ndetse akaba bari baraye ku masitasiyo ugasanga basubiye inyuma atagitoro banwesheje kandi bari barayeho, ariko hari abandi bagiye babacako. Ariko ivyo byose kubw'iyo application ya Igitoro Pass ivyo ngo vyaraheze cyane, kuko iyo application yerekana neza yuko muri station hari igitoro, ikerekana yuko neza umuntu yanyoye igitoro nuko kingana, ndetse igitoro bakaba bakiriha amafaranga bategerezwa kukiriha, ata wundi muntu barinze gucako, ata n'uwundi muntu barinze gushiramwo, barinze guha amafaranga kugira ngo abacishirizemwo. Ubu rero abakoresha ingendeshwa, abagendesha ingendeshwa bakaba banwesha igitoro baciye kuri application ya Igitoro Pass, bakaba bashima yuko iyo application ubu bariko barayimenyera kandi hari byinshi iyi application iriko irabafasha, naho hariho bimwe bataramenyera neza. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Mushasha yaraye arahiye imbere y'umukuru w'igihugu akaba n'umucamanza mukuru Evariste Ndayishimiye. Ni mu birori vyabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu iri ku mugwa mukuru wa politike Igitega kuri uyu wa 19 Munyonyo 2024, aho iyo ndongozi igiye kurongora igisata c'ubutungane arahira ku ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi yuko azoryubahiriza imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Akaba rero yararahiriye ayo mabanga agiye kwinjira, atangura ayo mabanga mashasha igihugu giheruka kwizera kumuzezwa. Amakuru tuyabandanirize muri sport, aho intamba mu rugamba zaraye zitorohewe cyane imbere ya Senegal vyari vyitezwe yuko intamba mu rugamba zigiye guhangana na Senegal vyakinye urukino rwa mbere rukarangira Senegal itsinze ku kanyuma, ndetse itsinze bigoranye no kuri penalty itari yavuzwe ko rumwe n'abakunzi b'intamba mu rugamba ndetse na federation ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB rikaba ryaritwaye rivuga yuko Senegal bayihaye penalty itari kwiye kuba, aho bagiriza yuko umusifuzi yari yahengamye. Ariko kuri iyi nshuro Uburundi rero ntibworohewe ku rukino rugira kabiri. Ni urukino rwarangiye Uburundi butsinzwe ibitsindo 2-0 na Senegal, aho Uburundi kandi bwatakaje ayo manota 3, nubwo ataco yaravuze bwari bwitezwe yuko Uburundi buza kwihora kuri runo rukino, ariko rukaba rukino biboneka yuko rutoroheye na gato intamba mu rugamba, aho mbere urukino rwagiye ruhagarikwa cyane ku ruhande rw'Uburundi witwaye neza ari umunyezamu Jonathan Ahimana. Yafashe imipira myinshi, yagiye agarura imipira myinshi, agatuma Uburundi budatsindwa ibitsindo byinshi, agatuma Uburundi bubandanya mu rukino bufise icizere. Ni urukino kandi Uburundi biboneka yuko butari bworohewe kuri urukino rugira kabiri rw'umumenyereza mushasha Patrick Sangwa na staff yiwe, kuko Uburundi bwatakaje kandi muri runo rukino umukinyi akomeye cyane gose ariwe Kizigenza wa Nice yo mu Bufaransa.
Yusufu Ndayishimiye batazira Nyange yavunitse mu gice ca mbere ca runo rukino agasohoka agize imvune, ariko imvune biboneka yuko itari ikomeye cyane, akaba yasohotse rero atafashije umugwi bikwiye kuko yakinye iminota mikeya. Uru rukino rero Uburundi bukaba bwatsinzwe bugatsindwa ibitsindo 2-0, biboneka neza yuko Senegal yarose amahirwe menshi yo gutsinda, ariko uyu munyezamu w'Uburundi, uyu munyegori w'Uburundi Jonathan Ayimana akaba yari yabambawe muri runo rukino, nubwo yatsinzwe ibitsindo 2 akaba ari mu bakinyi bake b'intamba mu rugamba bagize urukino rwiza, akaba ari mu bakinyi b'intamba mu rugamba bagerageje barihagararako, ariko kandi ni ibintu abantu benshi bagiye bagarukako, aho ndetse no kuri Canal Plus, abawurabiye kuri Canal Plus abamenyesha makuru bariko barabura urukino bagarutse kukuba Uburundi butariko bukinira inkino na zimwe mu gihugu cabo, kubera ko mu gihugu cy'u Burundi tudafise ikibuga gikwije ivyangombwa kugira ngo tuje twakira inkino. Akavuga yuko intamba mu rugamba rero uwo mumenyesha makuru wa Canal Plus akavuga yuko intamba mu rugamba zikwiye kugarukana icubahiro n'igitinyiro zari zifise mu 2019 igihe zikuramwo Gabo zikaronka itike yo kugira zikine igikombe ca Afrika c'ibihugu. Ndetse rero akavuga yuko byari bikwiye yuko Burundi nabwo bugira ikibuga cabwo kugira ngo buze burakira inkino imbere y'abakunzi bazo, imbere y'abakunzi b'intamba mu rugamba babushigikira, kuko vyofasha bigatuma Uburundi busubira kuza buratsinda canke budatsindwa cyane, budatsindwa kenshi, na cyane cyane yuko yuri kurakinira muhira uburi imbere y'abakunzi bawe bagushigikiye, haraho byongereza akanyarigabo, haraho byongereza inguvu abakinyi, ugasanga bariko baritanga kurusha, kuko iyo bariko bakinira ku bibuga vy'ayandi ma equipe vy'indi migwi, ku bibuga vy'ibindi bihugu, naho urumva ababa bafise amahirwe menshi baba ari ivyo bihugu, kuko biba bifise abakunzi babo bari inyuma yavyo bariko babishigikira. Rero uwo mumenyesha makuru wa Canal Plus akaba yavuze icifuza abarundi benshi biteze, na cyane cyane yuko ikibuga citiriwe Stade Intwari, ikibuga citiriwe Intwari kiriko kirasubirwamwo mu gisagara ca Bujumbura, icahoze citwa Prince Louis Rwagasore. Iki kibuga rero kiriko kirasubirwamwo, abarundi benshi bararindiriye n'igihe kino kibuga kizorangira kugira ngo abarundi basubire barabe umupira w'intamba mu rugamba, basubire barabe intamba mu rugamba ziriko zikinira mu rugo, intamba mu rugamba ziriko zikinira muhira, intamba mu rugamba ziriko zikinira i Bujumbura, intamba mu rugamba ziriko zikinira mu Burundi imbere y'abakunzi babo, imbere y'imiryango yabo. Intamba mu rugamba zisubire zigarukane icubahiro, zisubire zigarukanira umunezero abakunzi bazo hano mu Burundi. Rero abarundi benshi bakaba bavyiteze ikibuga Intwari kikaba kiriko kirasubirwamwo, ndetse bakaba bariko bashirako ubwatsi bw'umusezero. Ubwatsi bw'umusezero ni bwaheza kujako ikibuga gishobora kuzokinirwako inkino mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu ntango. Uburundi burashobora kwakira inkino za mbere kuri ico kibuga, bikaba bitegekanije yuko ibikorwa vyo gusanura kino kibuga bizohera mu kwezi kwa kabiri mu 2025. Abarundi rero benshi bakaba biteze kubona umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba uri kurakinira mu rugo, ndetse n'abakinyi bakaba bavyiteze cyane kugira ngo nabo bakire, nabo barabe ingene gukinira imbere y'abakunzi bawe ari biryoshe, kuko ari ivyo baheruka kera cyane. Amakuru tuyarangirize mu makuru avugwa mu makungu, na cyane cyane mu gihugu ca Ukraine aho kiri mu ntambara n'Uburusiya. Igihugu ca Ukraine rero caraye kirashe imisire za mbere z'Inyamerika bita Atems. Izo misire kikaba caziteye mu Burusiya, aho izo misire zitandatu zatewe mu Burusiya ataco zononye cyane nk'uko bishikirizwa n'abategetsi bo mu Burusiya. Bakavuga yuko imisire zitanu zarasiwe hejuru mu kirere, ariko hari imwe ya gatandatu bivuga yuko yashitse hasi, ariko nayo nyene ngo yashitse yarashwe, nta vyishi yononye. Iyi misire rero ziriko zirategwa bikaba byavuye ku itegeko, bikaba byavuye ku burenganzira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aheruka guha mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky, aho yamurekuriye yuko bashobora kurasa Uburusiya, na cyane cyane barasa ahari bigwanisho vy'Uburusiya bakoresheje ama misire y'abanyamerika asanzwe yarasa kure, ashobora gushika mu Burusiya ku muvuduko udasanzwe, aho abarusiya badashobora kuyarasira mu kirere vyoroshe. Rero bakaba abanya Ukraine baranezererewe cyane no nkuru, kuko bari kuriwe kurasa
mu Burusiya, na cyane cyane ko ku rugamba bariko barasubizwa inyuma, bariko baratsindwa mu gisagara ca Donetsk, aho abasirikare b'Abarusiya bamenyesha yuko bashishikara kuguma batera intambwe uko bukeye uko bwije, bashishikara kuguma bafata ibice by'ico gisagara, ndetse bakaba bamenyesha yuko bamaze gufata ibirometero bitari bike rero muri Ukraine. Bakaba nabo banezerewe cyane nuko bavuga yuko nibatangura kurasa mu Burusiya bizera yuko Abarusiya bazocika intege nabo bakumviriza ingene kuba barabimeze. Hagati aho rero Uburusiya ntibusiba nabwo kurasa ibisasu bidasanzwe, ibisasu vyinshi, burasa ibisasu vyinshi muri Ukraine, na cyane cyane ku mugwa mukuru Kiev, ibisasu bigenda bihitana inyubako z'igihugu, inyubako na cyane cyane z'amatara n'iz'amazi n'ibindi bikorwa bimwe bimwe byo mu gihugu. Abarusiya rero nabo urumva ku rugamba yuko batariko borohereza cyane Ukraine, ndetse bakaba baranagabishije ibihugu by'i Burayi n'ibihugu biriko bishigikira Ukraine muri iyi ntambara, bivuga yuko kurungika ivyo bisasu kurasa mu Burusiya ari igikorwa cyo gusuka amavuta ku muriro, ari igikorwa cyo kosha iyi ntambara. Iyi ntambara ishobora kwaguka, ndetse abantu benshi bakaba bafise ubwoba, ibihugu byinshi bikaba bifise ubwoba yuko inyuma y'ingingo umukuru w'igihugu Perezida Joe Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarekuriye Ukraine yuko irasa mu Burusiya, ishobora gutuma Abarusiya abaca babandanya gutera ubwoba, amakungu, na cyane cyane ku gukoresha bya bigwanisho ruhonyanganda, arme nucleaire, kuko Uburusiya busanzwe bufise ibi bigwanisho kandi bubifise ku bwinshi, ndetse busanzwe buvuga yuko nivyaba ngombwa ibi bigwanisho kirimbuzi Uburusiya bushobora kubikoresha, na cyane cyane yuko wumva yuko Ukraine igiye gutangura kuzirarasa mu Burusiya, ndetse iza yatanguye kurasa mu Burusiya. Ivyo byose bikaba ari bizovana n'ingene bazoba babona iyi ntambara iri kiragenda, ingene bazoba babona bagiramiwe. Ariko kandi abantu benshi bakaba bafise ubwoba bw'uko iyi ntambara biriko biragorana yuko ihera. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu mushasha, perezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asigaje iminsi mikeya kugira ngo ashikire amabanga, akaba yavuze yuko iyi ntambara yifuza yuko ihera, avuga yuko Uburusiya na Ukraine bategerezwa guhagarika iyi ntambara kandi bakayihagarika mu mahoro. Ndetse ni Donald Trump yaheruka kugena uzokurikirana iyi ntambara kungene iyi ntambara yorangira mu buryo bw'amahoro, akaba yaramugenye rero kugira ngo azoca bikurikirana. Muri iyi minsi rero akirindiriye umugenzi we agomba gusubirira Joe Biden, akaba yararekuriye Ukraine ahubwo yuko irasa mu Burusiya kandi ikarasisha amamisire agera kure, amabombe agera kure agera mu Burusiya, kugira ngo bababaze cyane Uburusiya. Ni intambara rero abantu biteze, mbega iyi ntambara izohera gute? Ahandi naho ku rundi ruhande umukuru w'igihugu ca Ukraine Vladimir Zelensky akaba yavuze yuko iyi ntambara yifuza ko iyi ntambara izohera mu 2025, akavuga yuko bazokora ibishoboka byose, bakore buri kimwe kugira iyi ntambara izorangire mu 2025, kandi iyi ntambara ikazorangirira ku meza y'ibiganiro, ikazorangira aba bose baganiriye. Ni ibintu rero abantu benshi ku isi bariko barakurikirana barabiye intambara, mbega iyi ntambara izoherera hehe, mbega iyi ntambara bizogenda gute, mbega bizogenda gute kugira ngo amahoro aboneke muri Ukraine, bizogenda gute igihe umukuru w'igihugu mushasha, perezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azoba amaze gushikira ubutegetsi. Bavuga bati mbega azobandanya ashigikira iki gihugu ca Ukraine nkuko mugenzi we asubiriye Joe Biden yagishigikiye. Ati mbega uwo mukuru w'igihugu mushasha, perezida mushasha Donald Trump, iyi ntambara azobandanya canke azohagarara ku ruhande rw'Uburusiya, mbega ibiganiro bizogenda gute niyashikako, mbega azoshikako iyi ntambara igeze hehe? Amakungu rero akaba ari intambara baguma barabira hafi, kuko iyi ntambara ifise ingaruka ku isi yose, ifise ingaruka ku bihugu byinshi, na cyane cyane yuko ibi bihugu biri mu bihugu vya mbere bishora ibinyantete vyinshi cyane mu bindi bihugu, ndetse bikanashora igitoro, bikanashora na gaze mu bihugu bitandukanye, ivyahora bifasha cyane amakungu, bivanye rero n'ibihano byafatiwe Uburusiya, bikanavana n'iyi ntambara. Ubwo rudandaza rukaba rwarasubiye inyuma, bica bikora ko n'amakungu asanzwe yahora afashwa n'ubwo rudandazwa, amakungu yahora asanzwe afitaniye imigenzo
imigenderanire y'ubudandaji na bino bihugu nayo nyene akaba ariko arakogwako n'iyi ntambara. Ndetse rero benshi bakaba bifuza yuko iyi ntambara yohera, benshi bakifuza amahoro, bakifuriza amahoro Ukraine, bakifuza yuko iyi ntambara abariko bayigwana boja ku meza bakaganira. Ariko hariho n'abandi bavuga bati nyabuna iyi ntambara ntishobora kurangira mu gihe umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin atarabwira abasirikare biwe ngo bave muri Ukraine na cyane cyane mu ntara bafashe. Ivyo rero ni navyo vyimviro abanya Ukraine benshi bagenda bagaruka ko bavuga bati hari intara, hari bice Uburusiya bwamaze kudutwara, mbega nihaza igihe c'ibiganiro Uburusiya buzemera gusubiza bino bice, buzemera gusubiza zino ntara, na cyane cyane ko zino ntara hari haho bagiye bakora amatora zikegukira Uburusiya. Kandi Vladimir Putin w'Uburusiya akaba avuga yuko izi ntara zitarimwo mu vyo bazosubiza, zitarimwo mu vyo bazoganirako. Ndetse rero benshi bakavuga bati mbega ku meza y'ibiganiro hazojiki, aba bantu bazoganira gute, bazohana iki? Mbega Uburusiya buzemera gusubiza ibice bwafashe? Mbega Ukraine izemera guheba ivyo bice bisanzwe vyarafashwe n'abasirikare b'Uburusiya? Mbega ko Ukraine iri mu Burusiya nayo ifise agace yafashe? Mbega bizogenda gute ku meza y'ibiganiro? Nivyo abantu benshi bagenda bibaza, nivyo abantu benshi bahanze amaso, nivyo benshi barindiriye, na cyane ku ntwaro ya Perezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Morning Burundi, Uburundi burakeye.